Nimba hari ikintu ca mbere gituma abantu babaho nabi, ni kwigeranya n'abandi bantu. Kwigeranya n'abandi bantu ni kwiba umunezero. Kirazira kwigeranya n'abandi bantu. Nta komparezo iri hagati y'izuba n'ukwezi, bikayangana mu gihe cavyo. Rero ubuzima bwawe n'uwo muntu wigeranya buratandukanye. Ufise igihe cawe, nawe afise igihe ciwe. Niyo mpamvu wohagarika kwigeranya nawe. Kwigeranya n'abandi uba uriko uriba umunezero, kuko uba uriko wiyumvira ivyo udafise mu vyiyumviro. Kandi iyo uriko urigeranya n'abandi bantu, uba uriko uratuma n'ubushobozi ufise bwo gukora buhagarara, kubera yuko uba ubona yuko abandi bantu bagusize. Uca utangura kugira inzigo, uca utangura kubiyumvamwo nabi, ibintu vyinshi mbere ukiyumva nabi no mu mutwe. Amagara yawe yo mu mutwe akagenda nabi, sante mentale. Kubera yuko uba uriko uragira ivyiyumviro bibi ku kuntu wiyumva. Niyo mpamvu rero kwigeranya n'abandi bantu ari ikintu co guhagarika. Niyo mpamvu kwigeranya n'abandi bantu atari ikintu co guhitamwo. Hagarika kwigeranya n'abandi bantu, ahubwo niwiteho kwubaka ubuzima bwawe. Kuko kurya dufise amasaha atandukanye mu bihugu bitandukanye, niko n'iterambere ryacu ritandukanye rifise igihe caryo. Rero nawe iterambere ryawe rifise igihe caryo. Niyo mpamvu utegerezwa kwitaho gukora aho kwigeranya n'abandi bantu. Hagarika kwigeranya n'abandi bantu kuko uba uriko uriba umunezero. Nimba buno butumwa wabukunze busangize abandi bantu.